aba ari ngaho wowe rero mu myaka nka 50 iri imbere mpana niyumvira ati nzobona nakweretse nk'agafoto kawe uri nk'ahantu ko wari umeze ibyo wari uri mumaramara ugaje ivyo nkora ni cyambere ibyo ndiko ndakora mu byo mvuga mu byo ncamwe mu bantu duhura ndagerageza nkore n'abantu bankiteka kandi nanje nkiteka mba nkeneye mu byo nkeneye hamwe nejo canke hirya yejo nzovuga ati abantu twarahuye bamariye iki bashikanye nga mu byo nari shaka gushika. Bakunzi ba Axiya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ndabaramukije mwese aho muherereye, abari muri Suède, abari muri Etats-Unis, abari muri Kenya, abari mu maprovince yino mu Burundi, eka ndetse mwese aho muherereye, ndabaramukije musanzwe iteka aho muherereye. Hama nayo ndabakumbuye cyane kuri Axiya Vibes TV, akaba ari Ingabire Beni Chancel, nkabasanzwe ndumukutsa kivi kuri Axiya. Hama nayo maze igihe nafatiriwe n'ishuri, ariko uyu munsi nkaba nagarutse nkaba naje nzanye n'umutumire, reka ndamusabe atwidondora. Murakoze cyane, banje kuramutsa ababiko baradukurikirana. Amazina nitwa Festide niwe yandika. Ego ndahimbawe kuba ndi kumwe namwe muri kano kanya, nkaba ndabashimira kuba mwashimiye kuntumira mwa kino kiganiro. Murakoze namwe murakoze kuba mwemeye ubutumire bwacu kugira ngo dusangire kino kiganiro. Nizera ko kiza kubaka benshi, kiza kuba cofasha benshi. Hama uyu munsi Aristide nari nifuza yuko tuganira kuri sujet ya kazoza k'iteka k'ubukeza. Ariko imbere yuko dutangura, je sinzi ngene wotubwira iteka ku bwawe niki? Murakoze cyane rwose kuri kino sujet canke kino civugo kazoza k'iteka k'ubukeza. Tugerageje kuvuga amajambo make iteka, kenshi abarundi turakunze kuvuga ngo umuntu w'iteka njya muntu n'umuntu w'iteka. Amajambo make iteka ni icubahiro umuntu aba afise, kandi mu Burundi baravuga ngo ubuntu burihabwa. Ni ukuvuga ngo ibyo ukora ibyo ugenderamwo amajambo uvuga niyo yerekana ko uri umuntu w'iteka w'icubahiro, uri umuntu novuga amajambo make n'icubahiro umuntu yiha mu bikorwa mu majambo. Bon, nanje sinja kure yuko ndabitahura, sinja kure y'uwawe. Iteka nibaza ko hari ibintu umuntu ategerezwa gukora kugira yihe iteka. Umuntu niyifata uko agomba, umuntu hariyo ibyo akora. Icyambere harimo kubanza kumenya mbega jewe ndinde, kumenya icyo uri mu byo ukora. Nuvuga jewe nimba ndi umunyeshuri ntegezwa kuba ndi umuntu atonda ku ishuri iminsi yose. Nimba nkora akazi ni wa muntu yubahiriza amasaha yo gutonda ku kazi nkatayiramba. Numva nduba kumenya icyo nkamenya n'icyo nuko ndabitunganya mu byo nkora, mbega ngendera mu biki, mbega ibyo ntegerezwa ndetse n'ibyo shobora gufasha abandi. Mpuye n'umuntu nkamenya ati uyu muntu ndabona akeneye gufasha, reka ndamufasha. Nibyo biranga iteka ry'umuntu. None ni gute umuntu yobungabunga iryo iteka ryiwe personnellement no guha iteka abandi? Murakoze cyane rwose. Kubungabunga iteka ryawe canke nkuko navuze icubahiro umuntu aba afise mu byo ukora, mu byo uvuga, mu byo ugenderamwo, mu bantu muri kumwe. Kuko urashobora no kuba ataco ukora atari ico uvuga, ukaba uri kumwe n'abantu batiha icubahiro. Ba bantu usanga bavuga amajambo atari meza, bakora ibikorwa atari byiza, wowe ugasanga barimo gusa ntaco ukora. Nuvuga naho unye nturiko urabungabunga iteka ryawe, kuko uri muri muri monde idahuye nuko wewe wategetswa niyo umuntu afise yiyubaha. Ni kuvuga yuko naho woba uri ahantu we ntaco uriko urakora gihungabanya iteka ryawe, mugabo aho hantu mvuga ati ntihahesha iteka en general ntiwari ukwiye kuhaba. Urakoze, nivyo nyene. No kuvuga wacyumbaza n'igikurikira ngo wavuze ngo umuntu yobungabunga iteka ryiwe kandi akanaha iteka abantu. Iteka rero abandi bantu ni kwa kuntu umuntu akubwira ati je ndakunda iki, hamuka kimwubahira. Kwa kuntu umuntu akubwira ati je kora iki, nimba akubwiye ati je tuzohura uyu munsi isaha iyi n'iyi, wowe ukavuga uti twavuganye saa 9 mugabo ndabona ntibiza gukunda, reka ndamurondere saa 8 ubimubwire hakiri kare ntibiku umubwira ati ntibiza gukunda yasa. Aho uriko uramuhiteka, uramwubashye, uramweretse yuko ibyo mwavuganye bimubwiye hakiri kare aba aritegura amenye yuko byahindutse. Hari abantu rero usanga muvuganye ikintu agaca avuga ati
hajya nyene hageza agaca kurondera ndagushikiriye rindira mubwanye saa 9 nyine agaca kurondera ntuhangayike ndagushikiriye ko titange agasheze inyuma y'amasaha abiri kandi umubaje aca kugira ngo ibisi narindi ngo n'ikibazo yagize isa ngo yapfiriye mu nzira kandi aho usanga yagomba aryamye kurondera babirababaje unabimenye ubona mwica kuki wumva ko yarajya abantu rero bameze urumva uyu muntu ntaba yibaha kandi nta niteka aho abandi bantu. Murakoze cyane Aristide. None muri uyu mwanya sinzi ko muba mwabibagiye kutubwira muri uyu mwanya mukora iki mu buzima busanzwe musanzwe mukora iki? Murakoze cyane rwose sanzwe ndi umunyeshuri kuri Université Lumière de Bujumbura campus Mutanga sanzwe niga faculté ya gestion et administration option finance et comptabilité muri bac 3 ndahejeje nivyo noba nkora hama bisigaye nk'abantu b'umukristo sengera muri Eglise catholique Regina Pacis Socrati nyaza ko ari ibyo sinzi ko ari ikindi no ntakoze nibwo bagize byose. None ubu nyamurahejeje nibaza yuko hariho kazoza muri kumategura hariho kazoza mwibonamwo hariyo imigambi muba mufise si ngombwa ko itubwira yose kubera hariyo imigambi aba ari personnel ku muntu sinzi ariko sinzi ko hari igicapo woduha cico wifuza muri kazoza kawe. Murakoze cyane rwose nkuko mwavuze muri iyi sije canke teme bavuga ngo kazoza kiteka k'umukenzi bivuga ngo kugira wiyumvire kazoza ubanza kuraba mbega uno munsi ibyo ndiko ndakora bizoshikana hehe canke ukiyumvira ati je shaka kuzoshika kuri ibi uyu munsi rero reka nkora ibi. Ni ukuvuga rero jewe igicapo mfise icambere kenshi duhura n'abantu bagenza akavuga ati je ndashaka milliardaire nzofise amahera menshi abantu rero bahageze ku mahera aca kubesha ngo je ndashaka gufasha abantu Imana impaye amahera ngafasha ariko yamuhaye nta nivyo asubira kuri rimwe ndije ducamwe ngacavuga ati ni kugira baresha Imana Imana ngo arose amahera azofasha abantu bose gose uvuga ko bose batafasha abantu bayarose mugabo jewe muvyo nifuza ntuka ko mu milliardaire sinibaza ko birimo je numva kuzumva rero wowe nta mahera ushaka oya ndayashaka mugabo numva ndose amahera kandi kungu mu milliardaire kuronka amahera hama jewe n'umuryango wanje tukazoba tubayeho atakintu dushobora gukena no kuvuga hari umuntu abwira ati je nk'ufise imodoka inzu tubayemo kwiyumvira ngo nkeneye ndege cyane ngo nkeneye ngo amahera ngo ngire ibintu byinshi je mpora mbona iyo ufise ibintu byinshi uruha rwose uko ugira ibintu byinshi niko wiga n'ingene ubigera ubiha umwanya mwinshi je numva rero aho ico nkene n'amahera yo kurya no kunywa no kuryama umbeho nyene ubuzima ataco nkena hamashore kuronka umwanya wo kuruhuka kubana n'umuryango gukina n'abana gutera inkuru gutemberera abagenzi tukaja mu bwo buzima kuko abantu bise ayo mahera aba milliardaire gutembera ntibibaba akenge gutembera aragora nka byedavyo akaja mu kindi gihugu ahantu ha wenyena abapfunze oruje gutembera ubugenzi tukatera inkuru birandyohera gusoma yego numva rero je nkeneye kuzubanda umuntu ubuzima bwa mbere no bahiza abandi bantu kandi duhuza n'abandi bantu kubana n'abandi bantu mu mahoro kuba dusangira ibyo dufise nkabibamo umunezero kenshi cyari gihe marangirwa nkumva ati rwose amahera menshi musanzwe umengo nta mahoro ufite kuko ukenera abazamu ukenera wikigire urumva munira haba abazamu usohotse ukenera abantu baguherekeza bagucunga ndabanze kubona abategetsi abafise abamucunga kandi si ukuvuga ngo ni kubera ngo abakunda ni kugira yikingira umva ugira n'abasi benshi mu majambo mako ufise n'amahera menshi rero iyo umuntu tudahuza iyo ufise umwasi nanje ndahangayika ndumva afise ikibazo no mu kwezi tudahuza ufiki kwereka ndumva nanje je numva rero kugira amahoro kunezerwa mu mutwe duke apana sishaka duke mutse duke we kimengo ndashaka amahera shobora kuronka ibyo nkeneye mugapana bya bintu z'amahoro biza kujyana hari akantu wari wavuze neza kugira utegure kazoza keza canke kazoza kiteka bivana n'ivyo uri kurakora mbega ubunya
uriko ukora iki, mbega ubunye ndiko nkora iki kugira akazoza kanje kazari nanje rero nico kibazo mfise ni igiki uriko urakora ubunye mu byo uriko urihangamiza kugira bitegure kazoza kawe keza, kazoza kawe kiteka. Reka tuge nk'akarorero, navuze ko iteka umuntu ari wagiye, hari ibintu dukora kenshi marangira ubwoba nkanumva mbabaye, hari ibintu tuba turiko turakora uno munsi, nk'akarorero amatelefone dukoresha ugasanga turapostinga nk'ibintu ku buryo hamwe mu myaka nka 10 ibyo bintu utoshaka ko hari umuntu wabibona. Voilà, donc jewe iyo ushaka gukora ikintu kenshi cyanimvira cyane mbonye ikintu acamba ati uyu muntu ikintu yakoze arifuza ko nimba umwana we wazovyara ikintu yokibona canke ashatse no munsi aryoherwe bibe by'uno munsi. Donc jewe sinkunda bya bintu byo kuryoherwa uno munsi, nkaba nirengagije ejo ico nzoba nkora. Ubu unye tugeze mu iterambere aho amasatelite ari ngaho onye naho wowe utazi ibyo urimo cyane ariko aragufotora babika amafoto aba ari ngaho onye. Rero mu myaka nka 50 iri imbere mpanimvira ati zozibona kweretse nk'agafoto kawe uri nk'ahantu ko wari umeze byo wari uri umaramara ugaje ibyo nkora ni cyambere ibyo ndiko ndakora mu byo mvuga mu byo ncamwe mu bantu duhura ndagerageza nkore n'abantu bankiteka kandi nanje ntiteka mba nkeneye mu byo nkeneye hamwe nejo canke hirya yejo nzovuga ati abantu twarahuye bamariye iki bashikanye nga mu byo nari shaka gushikako. Sinzi ko naba ndafishe neza. Nci ahubwo ngira kandi kabazo none ari ikintu bigeze kuvuga ngo uri umuntu w'iteka ari ahantu utobwirizwa kuba kubera hatari iteka. None abantu batihiteka kavuga batihiteka, umuntu abakwiye kubareka, abakwiye kuba iyo binuba, biba bikwiye kugenda gute? Abantu batihiteka icambere je kubwanje nimvira yuko kwinuba umuntu atihiteka sikose, kuko umugumye iruhande ubwa mbere ntamenya ko ibintu ariko arakora ari ibintu bibi, atari imigenzo mibi, atari imico mibi, atari ibintu bitamuhesha icubahiro kumugumya iruhande. Iyo ni impamvu ya mbere yotuma utomumva iruhande. Hama ubwa kabiri hariho akantu bakunda kuvuga ngo iyo uri kumwe n'ingurube iragucafuza muca muja mu vyondo mucafura mwese, kandi iyo iraryoherwa kuko ingurube irakunda ibishanga, irakunda ivyondo, ariko wewe wagiye mu bintu bigucafuza uvuga usanga mwese we wacafuye yo ahubwo izo biri mu kirori. Kandi ijambo ry'Imana nkava ndarivuga kutariko muga ngo ni muri Zaburi mu ntango baravuga ngo ntugendane n'abacokoranye. Hari ahandi havuga ngo ugendanye n'abanyakabi mu majambo yawe uvuga bazokama batoramwo ibyo kunegura, ibyo kunebagura, ibintu atari byiza. Urumva na wewe wisanga hariho ibintu bizoguharurwa ko bakoze cyangwa bafata ko mwabikoranye atari wowe wabikoze kubera wari kumwe n'abantu batihiteka. Mugabo cangaruka umuntu atihiteka ugenda ukamushikira ukamuhanura. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nakoze ikintu mwegera umuhanure niyankuzane n'uyundi mu babiri, hama uyo muntu kumbure Imana izobona ko wari wamuhanuye. Rero urakoze cyane. Kuri Acts ya Vibes TV iteka ryacu twese dufise abantu benshi badukurikirana, dufise abajene benshi badukurikirana. Ni igiki wohanura abo bajene nyene exactement ibyo twavuze, abo bajene batihiteka badahaniteka abandi? Nakoze ikintu cyambere novuga ari umujene ubanze umenye mbega uno munsi jewe ne kuzoba ndinde nibiki nkeneye kuzoshika ko mu buzima bwanje, nimba nkeneye kuzoba mu mama cyangwa mu papa, abana banje nzobarera gute. Nukuvuga umenye uriko wibaza ibyo bibazo bigufasha guca umenya ati uno munsi rero nkora iki, ko shaka ko umwana wanje jewe azoba wa mbere mu ishuri, jewe nanje nkora iki. Nukuvuga ntuzomukubita ngo ntiyabaye wa mbere nawe wabo wa 30 uguca ufata umwana ngire ngo warenze mu wa gatanu azoca azana bilete yawe, kuko ubu turabika utuntu twose ari souvenir. Uzana bilete yawe akubwire ati wowe none kutaba wa mbere. Numva iyo uzi ico ukeneye no munsi ucuvuga uti reka je nkore ibyo ndiko ndakora bizoshikane ngaha, kwiga kugira ubumenyi mo abajene bagire recherche, bagire ubushakashatsi byakeneye kumenya, kuko nka jewe ndakunda gusoma, ndakunda kumenya
ibintu bigezweho nk'ubu mu bintu nkora byose nkora mba ndiko ndagerageza kurondera ama information agezweho mwako kanya ni ukuvuga ngo byose mba shaka umbaje nk'ikintu cyane numvise ahantu ariko aravuga inkuru mba shaka je menye iyo nkuru nukuri iyo nkuru y'abantu bayivuga gute bayumva gute mbega aho yabayeho bimeze gute ibyo nkora rero jewe ngerageza gukora ibintu biri nk'icubahiro bibiteka bituma umuntu nahato bikunda mwako kanya jewe nzi neza yuko ejo canke hirya y'ejo ari ibintu nzokwemanga ko ari je nabikoze hari ikintu cyiza ushobora gukora abantu ntibagikunde cyangwa umuntu ntagitahure kubera we wariko akiraba mwako kanya mugabo ukabuze iki nk'akarorero kagiye mushobora guhura n'umuntu ugasanga urakoze ikintu kiramubabaje kubera ico kintu yari karakironderamo inyungu nk'akarorero murakorana n'umuntu aca kugira ati aya mahera reka tuyarye wana urabona ni nk'amahera mwashaka gukoresha ibintu aca kugira reka tuyarye ntacyo bitwara ugacumbira utoyanje ibi ntavyo nokora nari nojya kumbure kwe ndamukiriza hama agaca kwanka agashavura mugabo mu misi izoza canke mu myaka iri imbere arashobora kubona ati kurya muntu naho yanyagiwe ni umuntu yiyubaha no mu mantu aravuga ati urya muntu ariha iteka niwe agushingira intare akavuga mu bantu akakuvuga uko yakuzi umuhimbiri nari shaka kwirira amahera warase ko tuyarya ibiki urumva ariko agutuka muga gushingira intare je rero mba nkunda ikintu naho umuntu atogikunda ibyo kizoba ikintu kimpa icubahiro k'iteka murakoze cyane murahejeje kutuganira byinshi umuntu afise uko aba akwiye kuba yobona yo kwitwara muri kubu nyene turi kugira akazoza kiwe kabe akiteka mugabo bose akiyumvira imigambi y'iterambere ivyo yokora surtout ukihaviza ko nibaza yuko ataviza ufise ikintu ushaka kugira urashobora kuba ni nka kurya umuntu ariko atazi ariko araca ugenda aho ushaka hose ayuza kuja hose ubwaho ufise aho uriko uraja uvuga ati nimba mfise aho ndiko ndaja nshaka kuhashikana murakoze gatoyi uvuze ko vya vision ciye nibuka ejo narahantu hariho abana hari kw'ishure bari abana turiko turatera inkuru abanyeshure biga nko mu mwaka nko mu w'icenda harimwo n'abiga nko mu 11 gutyo turiko turatera inkuru turiko tuvuga ku vya vision hariho umwana yaciye ambaza ngo none ngo umuntu yomenya vision gute yomenya ico ashaka gute urumva ashaka amenye umuhamagaro jewe ubwanje nta muhamagaro wanje urumva agomba baze ndamumenyera umuhamagaro wiwe niwe wanje atawenzi nawenzi ndacagurondeza umuhamagaro wanje kandi bahinga bavuga yuko umuhamagaro w'umuntu aguma arondera gushika hari igihe upfa utanawushitse utanamenye uwo muhamagaro wawe mugabo jewe nace ndamubwira ati urabona umuhamagaro wawe Imana ni wowe mugabo ikintu nace ndamubwira ati ico nzi ntakekeranye wowe uri niki uri rudende wa Imana yaremye hari ikintu kimwe Imana yakuremeye kiri muri wewe ico kintu nutagikora Imana izobabara kuko ico yakuremeye ntuzoba waragiye ugikoze kandi utagikoze nta wundi azogikora niko bizobibabarije isigura ngo jewe wewe n'uyundi ico Imana yamuremeye ni wowe wenyine ashoboye kugikora nace ntankarero ku bintu by'abafundi kubakiza hari abafundi benshi muga hajya hari umufundi umwe arico yaremewe ku buryo umubyeyi akubakiriza bwa mbere akugira ati ariko araca nko kuza ayiraba nkuko acabona ati ikintu umuntu yagishizeho yakirabiye ahandi si ikintu yashize habona ko ari iki yakirabiye ahandi acabumva umengo ni ciza cyangwa caraba acabona ati uyu muntu ngaha yarihenze iki kintu yagishize ko kunzi bagishira ko kunzuze akakubwira utuntu kubera wowe bimurimwe arabikina agacabona ikosa aho riri numva uwo ni Imana iba yaramuremeye bimurimwe nta buhinga bwica saba hari abandi rero bubaka kubera bavyize hari abandi bubaka kubera bakeneye amahera urumva rero abo bantu ntibabikora kumwe uwo Imana yaremeye ico kintu gikora n'ubikora kubera yavyize ntibabikora kumwe no kwigisha nuko nyene uvuga rero nariko ndabahakarira ku mufundi canabwira ati rero ibaze rero nk'umuntu Imana yaremeye kubaka iyo atavuka nabo bariko babikora kubera babisubiramo babikoze kubera uwo yagikoze uvuga nimba wakoze telefone ari Imana yamuremeye yarayikoze abandi bose barazikora basubiramo ibyo yakoze iyo atagikora iyo telefone ubu nta telefone ziba zihari umuntu yakoze ampure iyo atayikora nta ampure ziba zihari abakora gusa amampure no musi bariko basubiramo ibyo yakoze bisigura ico kintu cyawe utagikoze kizoba
numva rero jewe ico canizera cyamvuga ati vision niyo twariko turavuga umuhamagaro wawe utawukoreye navuze ko ugoye kumenya bisaba yuko ukora ugasenga Imana mu bintu ukora hari ikintu uri kurakora ugasanga nyene uragikora ico kintu gikoze ni wowe wenyene ugishoboye uri kurakorana n'abandi abantu bose mwakoranye bavuga ati kuri wewe uri primeyene uradusumba twese uraturenze ku mwabikoze babikoze kandi babikoze neza mugabo arabona ko ayo basumba kubera wewe bikurimo nkuco umenye umuhamagaro wawe kubera ugenda urabona abandi ko naho bakora batagushikira cyane nabo nyene bakubwira ati we iki wewe nyene bakabikubwira ati iki kintu kuri wewe naho tugikora uradusumba urakoze cyane kuba wemeye ubutumire bwacu urakoze iki kiganiro tugiranye inzira yuko n'undi munsi uzogaruka tuje naho tuzoza kuvuga ibi twoza kuvuga ibindi yego cyane nzogaruka ariko hari ikintu kimwe numva no kongera bajene mwana wavuze ko bajene ikintu twobabwira uri umujene gerageza gukora ibintu umenye umuhamagaro wawe umenye icyo ushoboye niho n'amahirwe menshi aza hari igihe uba uri kurakora ibintu hari abantu benshi abajene benshi yumva muje nta kintu kidahemba nojamwo nta kintu ngo ntabona inyungu nojamwo naje hari igihe mpora mvuga ati nungukirahe ngo nambwiye ati fasha ikintu naca nabaza nungukirahe mbwa kenshi mba ndiko ndablaga gusa ico nzi ni uko hari umuntu ushobora gufasha akantu wowe ubu kenshi mu buzi bavuga ngo experience au moins de deux nakubwira ngo amahera baguhenze experience na experience urashobora kuyironka mu tuntu wagiye urakora na akamera ukora ugakora utuntu twishi uzurakora utwo tuntu ubonye akantu take akatica utice principe yawe ryateka ryawe utaryononye gikore naco bitwaye ingufu Imana yaziduhaye kugira tuzikoreshe hamwe bikwirikira umugisha wawe uraho nyene n'uwo muhamagaro wawe uzawusanga aho nyene mu byo uri kurakora yego murakoze cyane ndashimiye nabo bose badukurikiranye nibaza azogaruka nk'uko yabitwemereye yego cyane murakoze cyane yari Ingabire Beni Chancel kumwe na Aristide niwe yandika murakoze